Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko birakora na leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abasoda bashika muri 30 babishwe bazira ko banze kujya kurwana na Red Tabara mu gihugu ca Kongo, kuko bazi neza ko bashobora kwahurira n'ingorane zikomeye cyane, kandi bazi neza ko leta ishobora kubahenda ko bagiye kurwana na Red Tabara kandi babohereje kurwana na M23. Bikaba byatumye abasirikare bashika muri 30 banga kugenda, bikarangira bishwe na bagenzi babo ku itegeko ry'umukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi cyane kandi biteye ubwoba byerekana ko mu gihugu c'u Burundi hariko haraberamwo amabara akomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye batanguye gusaba ko iyi ntwaro yasezererwa ku butegetsi, kuko biboneka neza ko ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira andi makuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi bariko baricwa mu mihingo yose igize igihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko byagizwemwo uruhara n'iperereza ry'u Burundi. Benshi mu barundi bakavuga ko iyi ntwaro ibaruhije, aho benshi basaba ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bayikureho, kuko biboneka neza ko iriko irakora amabi menshi atandukanye cyane. Turaza no kubabwira ko Renova Sindayihebura yahoze arongoye komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura afungiwe mu gasho azira ibyaha bikomakomeye kandi biteye ubwoba. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi bifunze Renova ndetse nibigiye gukurikiraho nyuma yo gufatwa agafungirwa mu iperereza ry'u Burundi. Aya n'ayandi tubabwiye mu pfunyapfunya z'aya makuru turabashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire Rugombo, aho umugabo w'imyaka 60 yari yishwe. Ikiziga ca Bernard Harushamagara w'imyaka ishika 60 caratowe mu mpera z'inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa gatandatu ku mutumba wa Rukana ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara c'Ibitoki uraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Uburyo yishwemo nticatumye yicwa ntibiramenyekana kugeza ubu ngubu. Abantu bane barikekwa barahagaritswe ku bw'amatohoza ariko arakorwa. Ico kiziga catowe ku gacimbiri Mbaza Miduha kubw'ababibonye kandi bagaragaza umubabaro ukomeye cyane. Umuryango w'umutama wararindiriye ko atahuka ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu urabura. Kuri uyu wa gatandatu abana biwe n'ababanyi bo baraciye batangura kumurondera, bamutoye yapfuye, niko amasoko yacu avuga. Ikiziga kiriko amaraso cari gifise bikomere mu mutwe, icemeza ko yagandaguwe, nk'uko byongerwa ko n'abo umuryango wiwe bafise agashavu gakomeye cyane. Umunsi wa gatanu mw'ijoro Bernard Harushamagara yari yatemberanye na bagenzi biwe basangira urukanwa mu kirabo kiri hafi yaho ikiziga ciwe catowe. Intwaro muri komine iremeza ayo makuru, igatomora ko igipolisi kiriko kirakora amatohoza kugira ngo hamenyekane uburyo imvo hanamenyekane abishe uwo mutama. Abantu bane bikekwa baramaze guhagarikwa. Uwo yishwe yari afise abana 9. Ikiziga ciwe cahambwe uwo munsi nyine imbere y'umuryango wiwe, ababanyi n'abajejwe intwaro ku mutumba. Kuva muri 0 mu mwaka wa 2024 ibisiga bishika 30 biramaze gutorwa mu ntara c'Ibitoki kugw'ibiharuro
rya SOS Media Burundi. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje byerekana ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD atacibi itariko irakorera abarundi. Kwari kwababwiye ko ibintu bitoroshe na gatoya mu gisoda c'u Burundi, aho abasoda bashika muri 30 babishwe na bagenzi babo bazira ko banze kujya kurwana na Red Tabara mu gihugu ca Kongo. Amakuru dukesha iradiyo Inzamba agateka kawe avuga ko hari abasirikare b'igihugu cacu c'u Burundi bagera kuri 30 bishwe na bagenzi babo ku nkengera z'uruzi Rusizi, bakaba bazize kwanka kujabuka mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo, aho bivuga ko bikanemezwa ko abasirikare b'u Burundi bamaze amezi menshi cane bari kurwanya Red Tabara, ariko bikaboneka ko atamusaruro n'umwe biriko biratanga, kuko Red Tabara ntibiyibuza gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Bikaboneka neza ko abasoda b'u Burundi boherezwa muri Kongo batajya kurwana na Red Tabara, ahubwo bigira kurwana na M23, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari kuronka amafaranga atari make, ibyatumye abasoda banga kujyayo, amaze itegeko ryaturutse hejuru rikaza rivuga ko bagomba kwicwa na bagenzi babo. Nk'uko bishikirizwa na radiyo Inzamba, abo basirikare bari bakuwe mu burere bwa gatatu na kane bwa gisirikare ngo bajabukane bo gufasha bagenzi babo bari mu gihugu cibanyi ca Kongo kurwanya umuhari Red Tabara. Niho abo basirikare banka kujabuka uruzi Rusizi ngo atacanditse bafise kibaha aka kazi, niho babwira ngo barindire ico canditse kibaha ubwo burenganzira, ariko haca haza abasirikare bo mu gipolisi ca gisirikare, polisi militeri, barongowe na Liyotona Koloneli Ildefonsi Barankikwa. Ildefonsi yahise bahise babafata babagirira nabi cyane, amaze barabagandagura babata mu Rusizi. Radiyo Inzamba ibandanya ivuga ko iyicwa ry'abo basirikare ryakozwe n'uwo tuvuze hejuru hamwe na Koloneli Jokonisias nihora imbere arongoye Brigadier y'110, kandi amazina amwe y'abasirikare bagandaguwe yaramaze kumenyekana. Mbega none wewe woba hari icuzi kw'iyo nkuru? Woba hari umwana wawe, umuvukanyi, umuvyeyi, umubanyi ari mu gisirikare c'u Burundi udaherutse amakuru yiwe, canke uzi ko yoba yarishwe muri ubwo buryo? Byose nyine akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD ariko harabera amabi atagira izina. Benshi mu Barundi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho iyo ntwaro y'agahotoro, iyo ntwaro y'agacinyizo ya CNDD-FDD imaze imyaka myinshi iboheye amaboko imugongo y'Abarundi. Kubona iriko irasesa amaraso ku rugero rungana gutya ni ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko Abarundi badafatanye mu nda ngo bayikureho izagumya gukora ibara ndetse no gusesa amaraso nk'uko biriko biragenda muri ino minsi. Tuvuye kuri iyo nkuru irabana n'igandagurwa ry'abasirikare, amakuru yacu tabananize ku byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ariko arugurura inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD iriko irabera Ingozi. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye, yamenyesheje abitabye iyo nama ko inama ibaye inyuma yaho Abarundi batari bake bahuye n'ingaruka zifatiye kwihindagurika ry'ibihe. Umukuru w'igihugu yahojeje imiryango yahuye n'ibyo byago, acaboneraho akaryo ko kwibutsa Abarundi ko bahakura icibwa bagakingira ibidukikije. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye yamenyesheje kandi ko iyo nama ibaye mu gihe Uburundi bwimirije amatora. Abibutsa ko igihe c'amatora ari igihe co kwirimbura nk'abagumyabanga kumvo bari bemereye abenegihugu mu matora aheruka, nubwo abanyagihugu batari bake batangaza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye Abarundi byose atana kimwe yakoze, ahubwo ko yishe igihugu ku rugero rukomeye cyane, aho benshi bemeza ko aho igihugu c'u Burundi kigeze mu butunzi bitigeze bibaho n'igihe igihugu c'u Burundi cari mu ntambara. Ikindi yamenyesheje nuko iyo nama ibaye mu gihe Burundi buheruka gushiraho igitabo c'imbonakazoza. Yibukije indongozi z'abagumyabanga ko umugambwe CNDD-FDD watoranye igihugu cari carasambutse kiri inyuma mu bisata nka byose.
aho rero agahamagarira abagumyabanga uhereye ku ndongozi gukora cyane bakongereza umuvuduko mu kuduza umwimbo w'igihugu. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yagize ati hari ibyo tutarashikako mu Burundi ariko ingorane nkuru dufise nizo n'ibindi bihugu byo ku isi bifise. Ibyo rero dutegerezwa guhangana nabyo kugira tubitorere inyishu. Yongera ati dusabwa gusuzuma intambamyi tukaraba icokorwa kugira dushire mu ngiro imbonakazoza. Akaba yaciye asaba abagumyabanga kwiyumvira ku mbonakazoza y'igihugu bahereye mu ngo zabo. Ibyo rero kugira ngo tubishike ko umukuru w'igihugu arasaba abarundi bose cane cane abagumyabanga duhereye ku ndongozi guhinduka. Ati indongozi imbere yo guhindura abandi ibanze guhinduka yonyine. Umwe wese ategerezwa kwama ibyanwa byiwe kandi ategerezwa guhinduka kugira ngo n'abandi bahinduke. Ariko benshi mu Barundi bakavuga ko niba bashaka guhinduka bagahereye bo kuri bo ubwabo, kuko biboneka neza ko aribo bishe igihugu c'u Burundi kandi bikaba biboneka neza ko atanaho bashobora kugishikana mu gihe bariko barigenza nk'uko bariko barigenza. Tukiri kuri ibyo byashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye birabana n'amatora yimirije imbere, umushingamateka Agathon Rwasa avuga ko afise icizere ko ubutungane buzomutunganiriza bakamusubiza umugambwe wiwe seneri kugira ashobore kwitabira amatora ya 2025. Mu gihe batomutunganiriza, Rwasa Agathon avuga ko azokwitoza mu matora ya 2027 nk'uwigenga. Naho ibiruko, Rwasa Agathon biboneka ko yazibiwe impande zose kuko itegeko ishasha rigenga amatora rivuga ko witoza ku giti ciwe independent abwirizwa kuba amaze umwaka umwe atamugambwe arimwo hamwe n'imyaka 2 atarwego na rumwe rw'umugambwe arimwo. Ibi bikaba bishobora kumuzitira ku rugero rukomeye cane, ariko bikaba biboneka neza ko Agathon Rwasa ibyo biriko biramubaho byose byateguriwe mu butegetsi bwa CNDD FDD. Agathon Rwasa kuri mikoro za RPA yavuze ibibazo byinshi, ariko akavuga ko Nestor Girukishaka atamuzi kandi ko adategerezwa no kumumenya kuko ibyabaye byose byakozwe na CNDD-FDD ntibyakozwe ku neza y'inyankamugayo. Akaba ariyo mpamvu asaba inyankamugayo kwitegura ko byanze bikunze uko azitoza kose azitoza, ariko agatabara igihugu kiri mu manga ikomeye cyane, aho yemeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze kwica igihugu ku rugero rutangaje cyane. Akaba ariyo mpamvu avuga ko inyankamugayo ndetse n'abandi barundi bose bashaka impinduka bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bafatane amaze batabare igihugu c'u Burundi. We yemeza ko cyamaze kwinjira mu ngorane zikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye makuru ajanye n'umutekano, haravugwa ubusuma bwo mu nzu no mu mirima muri quartier Mutanga Sud mu gacimbiri ka Mugoboka. Abanyagihugu bahaba bavuga ko abiba baza akenshi mu masaha y'ijoro bagatwara ibikoresho bitandukanye nk'amafaranga, imboneshakure, imfungurwa n'ibindi byinshi. Ufise imirima y'ibijumbu n'imyumbati avuga ko yasanze babiranduye byose kandi bitari bwere. Abamaze kwibwa mu ngo bamenyesha ko mu kwinjira babomora amazu yabo. Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba, bafise amakenga ko bibandanije hari abashobora kuhasiga ubuzima. Bemeza ko ubwo busuma buhari kuva mu mwaka wa 2019 ariko bwongerekanye cyane muri ino minsi. Ku bwabo byavuye ku bintu byinshi, harimwo ko umutekano udacungerewe neza muri ako gace. Basigura ko ikirindiro cy'igisirikare cyari gihari cakuweko. Basaba abajejwe intwaro n'izindi nzego gufata mu minwe ico kibazo. Icegera c'urongoye iyo quartier aremeza ko ubwo busuma buhari. Abdul Misigaro avuga ko akenshi abiba bakata amadirisha canke bakabomora impome. Kubwiwe byumvikana ko baba bafise ibikoresho byo kubafasha. Yibaza kandi ko baba bafise n'ibigwanisho. Amenyesha ko ico kibazo bamaze kugishikana kubabakurira. Abona nawe nyine ko hakwiye gukomezwa umutekano, ikirindiro cy'igisirikare kikagarukanwa kuko nibyo biriko umutekano uhungabana, abanyagihugu bakibwa ari benshi. Ibyerekana neza nyine ko muri ako gace umutekano wahungabanye ku rugero rukomeye cyane.
twari twababwiye ko Renova Sindayihebura yahoze arongoye komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura afungiwe mu gasho k'igendereza kuva mu gatondo ko kuri uyu wa mbere yagirizwa kugurisha ku banyagihugu amatongo yari asanzwe afise ba nyirayo nk'uko amakuru ava mu begereye iyo ndongozi abivuga, ariko andi makuru akavuga ko yabafunzwe ku mvo za politike naho atamakuru atomoye turabibonera ko kugira ngo tumenye igipfunze Renova, aho benshi bemeza ko yabapfunzwe no ku mvo za politike. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane azaba agezweho, azaba ari kuvugwa mu mutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.